Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric. Turashima Imana yabanye natwe, yaratuzigamye. Mwene data kwiye kuba ushima kuko Imana yabanye natwe, yongeye kuduha gutangura iyindwi nshasha. Iyi minsi tukongewe n'Imana, iminsi tutarigere tubona, umunsi tutarigere tubona mu buzima bwacu, none Imana irawuduhaye kubako, kandi turizera ko n'iyindi minsi iri imbere Imana ishishikara kutuzigama no kutugirira neza. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusangire amajambo dusanga muri Zaburi 103, ni Zaburi ya Dawidi. Mwino ndwi turi kuri amajambo avuga ngo dushima Imana muri byose. Imana ishimwe cyane. Dushima Imana muri byose kandi ntitwibagire ivy'Imana yadukoreye. Twirinde kwibagira ivy'Imana yadukoreye. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ibereye mu mashimwe, bivyagiye mu mashimwe y'abana bayo. Iyo dufashe umwanya wo gushima Imana, tugashima ivyo yakoze, tuba tuko turahimbaza Imana, tuba tuko dutanga umubavu umota neza imbere y'Imana. Hama Imana aho ivyagiye mu ijuru ikaraba abana bayo ingene bariko barashima, hanyuma ikabona gucunca buri migisha igasubira kutwongera. Imana ishimwe cyane. Rero tusoma amajambo ari muri Zaburi 103 umurongo wa mbere, havuga ngo, duhere ku murongo wa mbere, havuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho, nawe ibimbamwo vyose himbaza izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero. Imana yacu ishimwe. N'aya majambo tugira tuganire ko muri kino gitondo, amajambo avuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho. Ubu ni Dawidi, umwami Dawidi w'Abisirayeli. Tubona muri Bibiliya amajambo atubwira ingene ingoma ya Dawidi yari imeze. N'ubwami Imana yishimiye, n'ubwami Imana yabanye nawe. Dawidi rero arashima Imana. Dawidi ugira afata umwanya wo gushima Imana gutya, yibutse iyo yavuye. Dawidi yakuze ari umwana muto cyane mu muryango, umwana asuzuguritse. Bakuru we bose bari abasirikare, abandi bari abantu bakomeye cyane, ariko wewe yakuriye mu ntama, yakuriye mu mashamba, yakuze aragira, yakuze ari umwungere. Rero Imana imuzigamira muri bwungere bwiwe, imutegurirayo, imwigishirizayo. Hanyuma aravayo agera igihe aba ku mwami Sawuli, igihe yarajije kwica Goliyati. Amaze kwica Goliyati ahabwa kuba mu ngoro y'ibwami kugira ngo bane n'umwami. Umwami rero amenya yuko uyu Dawidi ari wazomusubirira, atangura kumuhama, agomba kumwica. Dawidi arahunga, ava muri ya ngoro aho yaba, aja kuba mu masenga, aba mu mashamba, aba mu bisaka, ahigwa cyane, araba impuzi, aramererwa nabi. Rero haragera igihe cyo kiragera, aja kuba umwami wa Isirayeli nk'uko Imana yari yabiteguye. Rero ngaha amaze kuba umwami wa Isirayeli, Imana ibana nawe ku ngoma yiwe. Imana imugirira neza, Imana imuha gutsinda abansi biwe, Imana imuha gutsinda intambara zitandukanye, abari bamukikije bamutera, Imana imuha kubatsinda. Rero ngaha amaze kuvyibuka ivyo byose, amaze kwibuka Imana yamukuye, amaze kwibuka ivy'Imana yamukoreye, hama atangura kuvuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho, nawe ibimbamwo vyose himbaza izina ryiwe. Haleluya. Aribuka ivy'Imana yamukoreye, avuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho, ngo nawe ibimbamwo, ibimumamwo vyose, ibiri muri we vyose ngo bihimbaze uhoraho, ibi bihimbaza Imana.
ku murongo wa kabiri cyavuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire ivyiza yagukoreye byose. Imana ishimwe. Hari ivyiza yariko aribuka Imana yamukoreye. Rero abwira umutima we ati ndagomba kwama nibuka ivyiza Imana yankoreye. Nawe mwene data birakwiye ko wama wibuka ivyiza Imana yagukoreye uko biri kose. Hari ivyo wakorewe n'Imana, hari ivyo Imana yakurenganije, hari ivyo Imana yagusimbije, hari ivyagomba kukwica ariko Imana irakuzigama. Haleluya. Hari benshi mwavukiye rimwe ariko uyu munsi ntibakiriho. Hari benshi baciye muri iyo waciyemwo ariko uno munsi ntabwo bakiriho, ariko wewe uracari gushima Imana. Ukwiye gushima Imana muri vyose. Ntabwo dukwiye kubaho mu buzima bwo kwidoga, ntabwo dukwiye kubaho mu buzima bwo kwidodomba. Imana iri mu ijuru iravye twebwe abana bayo abo yaremye, ikaba tuko turashima, tuko dutanga imazi zishimwe, iranezerwa ikatwongera kuvyo iba yaduteguriye. Ntabwo rero uyu muntu bayiganyira, umuntu akaba yidodomba atagushima kuri muri we. Imana birayibabaza cyane kuko iraraba yoyo iguma ibona ivyo ukoreye byinshi bisumba ivyo kurayisaba. Imana ishimwe cyane. Nawe usubije ubwenge inyuma ukaraba ivyo waciyemwo, ukaraba aho wavuye, ukaraba ivyo byagiye biguhiga, Imana yagiye ibigusimbisha, uno munsi uri muzima. Birashoboka ko uri muri situation itameze neza, birashoboka ko kumva abaya majambo uri mu bitaro ugwaye, cyangwa birashobora kuba kumva amajambo ugwaje, birashobora kumva amajambo uri muri kindi kibanza kitameze neza, wugaraniwe ahantu utagira umwidegemvyo. Ariko ragenda kubwire ngo uvuga uti mutima wanje himbaza Imana. Haleluya. Hari byinshi Imana yagusimbishije, hari byinshi Imana yagukingiye. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa gatatu bavuga ngo niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, agakiza ingwara zawe zose. Imana ishimwe. Niwe aduharira ibigabitanyo. Imana mu kuduharira ibigabitanyo byacu yaduhaye Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba. Amaraso yavuye ku musaraba yoza ibyaha byacu, ngo bamwizeye bose yabasha gushika abana b'Imana. Haleluya. Niwo bizeye izina ryiwe. Rero nawe ni wizere wa mwami Yesu Kristo haba guharigwa, ugaharigwa ibyaha byawe, hanyuma ukagira umwidegemvyo, ukitwa umwana w'Imana. Rero Imana yacu kugura ukundi dukunda yaratanze Yesu Kristo kugira ngo duharigwe ibyaha. Rero ni vyiza yuko tuba mu buzima bwo gushima Imana, tugashima ivyo Imana yakoze. Hari byinshi yakoze mu buzima bwacu. Uyu munsi turiho dushima, uyu munsi turiho tugendagenda, uyu munsi turiho uko turi kose tufise ubuzima, kuko hariho benshi bamaze gupfa. Turi mu bihe byo kurangiza umwaka. Rero mwene data ubeho ushima Imana, wiyumvire kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri ukwezi kwa12 ivyo Imana yagukoreye. Hanyuma ucubwira umutima wawe uti mutima wawe himbaza Imana, ubeho ushima Imana, ntiwibagire ivyiza Imana yagukoreye. Imana ishimwe cyane. Rero ngaha turabona amajambo akomeye cyane Dawidi yaciye avuga kandi ngo niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, agakiza ingwara zawe zose. Uhoraho niwe aduharira ivyaha kandi ngo aca dukiza n'ingwara zacu zose. Imana nta kinanira mwene data. Imana ishoboye byose. Imana ishoboye kugukura aho hantu uri. Imana ishoboye kugukiza izo ngwara zaguteye, ivyo ubona kubikugarije bikuboshe. Imana irashobora kubikuraho ukagira umwidegenzo, ukagira amahoro mu mutima. Rero nagumanda kugira inama, ubeho ushima Imana, ubeho uvuga uti mutima wanje uhimbaza Imana, ube umutima wawe uhimbaza Imana. Ntiwibagire ivyo Imana yagukoreye mwene data, ntiwibagire. Kwibagira ni icyaha. Imana idufashe. Kwibagira ivyo Imana yakoze mu buzima bwacu ni icyaha, kandi ivyo birababaza Imana. Imana ishaka ko tubaho mu buzima bwo kuyishima. Imana iguhezagire. Uri kumviriza ubutumwa bwiza, ndakugira inama, ubeho ushima Imana, ubeho uhimbaza Imana. Hari byinshi Imana iteze gukorera, hari byinshi Imana igiye gukora muri umwaka tugiye kwinjira mu 2023. Hari ivyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Tanga urushima ivyo yakoze, hanyuma uyereke n'ivyo ukeneye n'umwaka tugiye kwinjiramwo. Ndakwifurije umwaka mwiza, uzu umwaka w'amahoro, umwaka tugiye kwinjiramwo, uzu umwaka w'intashasha, uzu umwaka wo gushima Imana, uzu umwaka wo gukorera Imana, uzu umwaka wo gushingira inaha Imana kuvyo yadukoreye. Imana ishimwe kandi bahezagire cyane. Amen, amen.